jewe sheri Navyavuye kuki? ngira nijye kinga narengera ko kwishure ryanye no Ikinga cyo cyarenda kugira hariya hose. Oya. Cyane hatari kwere ni hatari. Ubu kwere mariage ndimirije. Amafaranga yose narakoyesheje. Ariko vrema nta n'ikingoro sigaranye. None ngubu vrema mu kwezi kuza ndarongora. Nta n'icumi sigaranye. Udufaranga nari mfise twose nataye ko ku mugore. Mutama my friend. Ni sawa boga. Meze neza. Meze neza. Ndakubona meze gute none? Shake ndashima ngene ushije ko yeboyebo yakoreye. Shawe nawe pe. None mengo ubushomeri nigishi cyane. Ni hatari mani, ubona ni patao ntakizinga, umanzinga. Ndabona mengo ubwo ntakimesana. Yemana ukimese. Ndanda kazingureshere wanje genda gute kugira ngo ubone n'amafaranga y'isabune pe. Mani sabune zuburana ni muci biki ntumuka zaduka zababa boss. Urasahisha gose. Gute ubura amafaranga y'isabune. Mungu ni hatari we nto intwari kuri doga uko atamahera ufise. Oya je urabona nyene je nubwo atayo ufise muri aka kanya. Meruka gukwa bro. Meruka kugwa wa mukobwa wo kwa Matayo. Namutaye ku miliyoni 2 bro. 2? Yego vrema je nyene. Ana yanje ninka niyo kugwa 2. Aya bro nyene je uje mudemo nyene namushiye ndavuga ati nyene no wagaciro ku buzima bwanje. Ndavuga ati kandamu ko banshini miliyoni 2 kandi nkaba ndamukunda cyane nigezwa kuzirondera nkazitanga. Nari nikoko yero ndazirondera bro. Gusa nyene sigaye ndi mavya. Ano sigaye acha nta era abani shatu sigaye wambara urushatu mengo. Bro reka ana ya. Kugi vyago bigura abagabo. Ahantu ubona ari isengere kurongora mbona no wa muhungu kwa Rusiya. Ahari damariye. Na muhungu kwa Rusiya kwije imyaka 40 ntararongora. Neje nimba tayafise je wa muhungu je fise umuriro kabisa udasanzwe. Mbwira rero ntamwe ivyo bishasha kugira mani shimwe kuba ushitse ngaha. Yego. Kweri wewe nagira ndagusefa vere. Ayibone nyabaki. Ayibona nyene. Amafavere y'abasore b'iki gihe. Wewe nese nakubwiye ivyanje none usasa favere we nta mahera ufise. Ubaza rongo ni kwa byanze bibi. Wambwiye ngo urakenye. Senda kenye nyene ariko naho ukenye ntiwobora no kuntera n'isabune nazitara. Kwa byanze bibi niyo rero wocuca. Nziza mani. Mugabagirwa n'uwundi mugabo nawe abanza kwigira. Abanza kwigira none just reka narigize. Oya demiriyo we kuva wavu kuraziro. Demiriyo we ndazi. Ndasa kuvyara. Harakura. Papa. Yo baba ni vesi muhu. Okay. We ntaco uri umusoro nganuko. Uzobora n'isabune nazitara. Bazi ndoza kuyiba kwa nunze. Usanzwe uri ni bande. Wewe niteza kwemere. Kwaziranotse ziri ariyo. Uzogenda umene urumva kwaje nyene uzoce uzana. Sivyo rero. Yego. Wenda ndako uzontere isabune zitanu. Zitanu nizo no kwiba. Nagano kwiba Emily. Agakarato kose. Emily yo nk'ikarato. Ebona nyene umuntu agitira umugeni. Ebona nyene yarisaba nyene kwanza kwitagatisha. Bana ubisubuti vy'umugore. Ushobora umuntu aba yaragize kuva kiri umwana. Arisa nyene azanye umugore. Banza tagate bro. Uraje zuraziza yirira muhira wigani. We ntangora uzoture na gatakarato kosusunirani. Shara umuhungu barambya ngo kujya imari. We nagomba ujya imari kabisa. None we gashaka warumbiye abavyeyi. We wararumbiye abavyeyi kabisa. Urazi nyaka mfise. Cyo sinomera nkawe. Fisi yawe kugwiza 6 kugabura 10. Umva rero. Umva none wewe wararumbiye abavyeyi ariko cyo sinomera nkawe. We sasa. Rovenisenge zakwijana. Rovenisenge zukumunani. Yego. Jinzura ranitaye. Bitayemwo. Uragitaho kwitamwo. Nzurani haye umwana. Kwitamwo muruzi. None we ubwenge bwawe ni uri kirofa cyangwa. None we ntumbwiye kwitamwo muruzi urumva. Cheri hamutwe ungano kubuze n'ibirizi. Hari ibiharo byonyene n'ubwenge nyene demanwa pana ngwe bizi. Okwitamwo. Haguzozana umugore.
aha ntumva none kutanguye kwizuna neza aho ni sawa wewe umva atari wari ufise ibi oya wewe kwerije ni nayobewe ikintu nkawe kingana uku ndakubwira ati nzokwitamwa akana none wewe kuva wavuga nyine nturagirana nuko oya wewe waranguriye ubu n'abavyeyi wewe jeko nagize ngo mfate ku nguvu na wa mukecuru bikanga wumva ngufate ku nguvu mukecuru inkumi zihari none sibo atariski ngira ngo ahubwo urafise ubwoba bwo kuresha byarakunaniye naje wa mukobwa wo kwa Rusiya biranga oya ntaco wewe rero uve ntiwiti uzoca ukora umuti uve ntiwiti izo sabune 10 wewe wavuze ko uzogenda ugaterura mani uri kuravyibagiza kwera rero bro wewe uzogenda uterure ukaje nzogende kwa Senda kwizeye ndazi ko umuvandi wenda kwizeye uzogenda uterura cunzanira uya gusa ndafise n'ibibunda nzogurisha kugira nzokugurike we ntumva none we sawa wapo tero giza yego ni sawa kwera iko nka vrema inshuti zizoza zizoshigikira mu kutsintira agasabune sigaye kubwira amagufuri nawe akandebera kabisa yego kwe nukuri namutaye kudufaranga twose nta n'icumi bisigaranye none numfungura utuboga nyene ngaha mukobwa nawe abonye ndamukweye bingaho ukuntu nyene yaciye atangura kumbeba amezi nkangahe twahura yahora atamara umusa ataje kundeba oya reka ndamuhamagare ndamutelefone basi aze tuganire kuvyo Halo sheri umeze neza kweli simeze neza kabisa urabona nyene uko untoje ntawe sigaye mbona umenga ibintu vyarahindutse gose nyuma yuko ntabwiye amafaranga ya mariage kuntu mbona umengo waci ugenda uragabanya akariro kagiye karahera ne vyavuye kure ndabyumva urankunda mugabo nyene kameme wategerezwa kuza kundeba nubwo tumirije mariage tuzomarana ibihe vyinshi nyene tugiye kubana ibihe vyose numva ndagukumbuye sheje ewe curebuze uze tubonane kabisa je nanje ndi mu rugo kweri yego ndagukumbuye cyane we rebuze oke banguka sheri gute ni sawa sheri ni sawa eko karibu nawe warankate eko kweli ada nisimye waricaye hano rero ibitire wari unkumbuye je nenda gukumbuye cyane urabona kweri wari warampetse nimba uko nazanye inkwana amafaranga yose nkacamarira kweli basi hari ibintu byari bikingoye nyene nawe ucuvyumva oya none byari ko bitakugora byari kwagomeza usura umwanya ku wundi mugabo ubonye nizanye inkwano ibintu bitagora nawe ucuvyumva ndabizi ko ibintu bigorana kameme ariko nyene nk'umuntu ukunda wamiza ku mutima ubu kwiye kuza ukandeba nubu naho none sinaje nuko ndinze kukubwira byo oya burya nayo mugambi yo kuza kukura oya mugambi wo kuza kundeba sawa ntangora bona yeje cyo ndagutumiye ho rese je nyene urayibona mbona naratanze inkwano gusa niko ndiyumvira ko nakihenze ko gose urumva jewe nashaka tugire vérification de mariage c'est ni biki mariage nashaka tugire nyene umva oya manzi bihagarike kweye ubu nyene ngo mariage ni vérification de mariage basi ndibaza we ntukura bitahura siniko ndabitahura kweli she urumva vérification de mariage sugura nyene gusuzuma ko ibintu bitunganye urumva nyene abademu bino bikigiye ariko umuntu usanga bagiye baragendera mu buhumbu shaka je natanze miliyoni 2 nguze umukobwa muzima shaka rero kubanza gusuzuma nyene ko ibintu bitunganye je nakuntu turi umugore ntarasuzuma je shaka nyene je munzu nyene mbanze mverifye nyene ko ibintu bimeze fresh ubu nyene gashe canke n'umuntu yakubeshe oya nta muntu yambeshe je navyumviye nabitekereje ahubwo nza kwitekerezaho mbere urumva nza kwitekerezaho mbere
zijya nkwano ntabwo nari kuzitanga tutaragira iki ntarabanza kubisuzuma ubu rero navuze ati nk'umuntu tuzobana imyaka n'imyaka mbanza kugira verification de mariage ahubwo rero kwenda gukunda reka basi ndavyemeye wewe numva none kubijemo neza weka tuje tuja mu nzu ubundi njenda kabisa ndakubogore je ndebe neza nyine ko ibintu bitunganye tugende kabisa je tugendere we suzuma no gusuzuma byonyene ntugira ubwoba sindana kubabaza je nukuri je sindakubabaza Oya akasa umwanga w'umudemu umwanga w'umukobwa kwene ngo narakoye ngo zabako osha wacutwagwa aha rero aha ni inkwano campeba umuntu tuzobanda imyaka n'imyaka kambe oya sinovyemera basho oya sinovyemera kabisa oya reka nta kintu nagukunda cyane mugabo kuva narasanze bimeze kujya wese sinotusha ahubwo mbwi sinotusha kabisa navyavuye kuki kega ikinga cyo cyarenda kugira hariya hose oya hari tacho ngira ahubwo rero we tugenda